bajya wewe wajeje kurongora dutegeza kubona bafise ubuzima bwiza. Ntimwishinge rero murya amashikanwa yabo kuko ajya amashikanwa n'ay'Imana. Mubimenye kuko hariho n'abakozi b'Imana bahungiye mu mashengero kugira ngo barya bene gihugu. Bariho so kurya amashikanwa rajya amashikanwa n'ay'Imana nayo gufasha imfuvyi n'abapfakazi sayo kugaburira pasitori. Arafise umuryango, arafise umugore n'abana barashobora gukora. Tuvyumve neza, iyo umuntu wese afise icarongoye ategereza. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Holy Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Holy Travel and Job Connect Agency, pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone plus 257 67 88 0 251 plus 257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse e-mail holytravelagency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura. Alléluia. Turi mu kanya keza ko guhimbaza Imana. Twigine Imana ku byiza yadukoreye. Cyane cyane ibyo yadukoreye muri uyu mwaka urangiye, kandi tukaba tubona uyu mwaka utamanzura usa neza. None rero ni gihe cyo guhimbaza Imana n'umutima wacu wose. Yadukoreye byinshi. Yadukoreye byinshi. Mukamana y'u Burundi wadukoreye byinshi. Iyi zaburi ya Dawudi niwe yaravye arasuzuma neza ubuntu bw'Imana aho bugarukira, aravuga ati nimushime uhoraho nta kindi. Imana ntisonza ngo vuge ngo woyigaburira, ntinyotegwa ngo ivuge ngo woyiha ivyinwa. Ico Imana irondera tuyiha gusa no kuyishemeza, tukayihimbaza, tukayivyinira, nayo ikumva kuri mu kanyamuneza. Nico conyine dusaba. Haleluya. Turi mu kanyamuneza kubona dushobora twese abarundi gukoranira hamwe nk'uku turi imbere y'Imana, tuyishemeza ku vyiza idahengeshanya kudukorera. Ibi ni ikimenyetso yuko turiko turashitsa isezerano twasezeraniye Imana, kuko natwe twarabonye ko yadusezeraniye ikaduha igihugu cyiza, kandi ikadusezeranya yuko idukunda urutiziganya. Imana yarakunze Uburundi, irakunda abarundi urutiziganya, iraduha igihugu cyiza. Yaduha igihugu cyiza, naho aho hambere hahise twabaye bahebiyake. Uno munsi turi mu kanyamuneza kubona umugambwe uri ku butegetsi. Twahora tuvuga ngo imigambwe ni ya politike gusa, umugambwe ukabona ko Imana ari ifise ikibanza ca mbere. Niteka ku gihugu cy'u Burundi. Imbere yuko tugira ivyo duhanurana, tubanze dusubiza amaso inyuma, turabe neza uwo mugirwa turimwo, ibi bikorwa turimwo iyo vyamuka. Imana yarakunze Burundi, ariko iyo Imana iguhaye iragushiriraho n'amategeko ngenderwako. Kuva Imana ire mu muntu yamye icishiraho amategeko. Igihe arema Adamu na Eva yaciye ishiraho akarimbira, ashiraho amategeko, iravuga iti ntuzugire iki, ntuzugire iki. Ariko kubera ubuwe gito bw'umuntu ntikibuza ko twama twarenze iryo sezerano, twarenze ayo mategeko, ingingo z'Imana. Kandi Imana irahana.
na Adamu na Eva bamaze guhemuka bakarengana ingingo z'Imana, Imana arabahaye ibihano. Igihano cya mbere kwabaye kwirukanwa mu murima wa Edeni. Urazi icyo ari cyo kwangazwa? Erega harya ni nko kwangazwa, yacibangaza, va ngaha mviraho. Ubugira kabiri, Imana kiravuga iti iyi si igiye kuvumwa kubera mwebwe, izomera amahwa kugira ngo ayo mahwa bahande. Icyo ni igihano. Kuva uno munsi iti uzorya ubanje kubirakuya. Aho hose bari babahe biyake. Imana iminsi yose yamye itanga, mugabe igatanga ingingo ngenderwako. Singaho gusa, Imana yagumye nyene yikurikiranira abantu bayo. Igihe Gayini yica Abeli, turabona neza ko Imana ariko irabikurikirana, kuko yaramubwiye iti amaraso ya mwene nyoko ariko aramborogera aha ari mu kuzimu. Imana mucamanza, iyo ukoze ibicumuro Imana iraguhana. Iyo Imana ariguhaye akantu keza, ikaguha impano, hanyuma ugahindukiza umugongo ukaja mu vyo itagutegetse, iraguhana. Abarundi rero natwe twarahanywe. Musomye mu gitabo c'Itanguriro, igihe Imana ari kwihezagira Nowa, yaravuze iti uwuzosesa amaraso nzomukurikirana, nzoyishuza, kuko amaraso nibwo buzima. Umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, kirazira kumusesera amaraso. Abarundi barahemutse, bararengana iyo ngingo, barasesa amaraso, Imana iraduha igihano. Twarahanywe. Hari habiyumvira ngo mu Burundi ngo hari ubwoko bwinshi. Kijya n'igihano Imana yadusanzaje kugira ngo dusubiranemwo. Nimwibuke igihe bene Israeli bakabcura igishuri ngo niyo mana yabo. Imana arashangashiwe iravuga iti umwe wese nafata inkota yiwe yice mwene nyina, yice bavukana, yice umugenzi. Bariyicanye, harapfa abantu benshi muri bene Israeli kubera barenze ku ngingo y'Imana. Ngango muca muvyumva ingene Imana ishobora kuvuga iti subiranemwo mwebwe nyene kuko mwamenje. N'Abarundi indongozi zimaze kumenja zigasesa amaraso, Imana iravuga iti namwe ngira ndabahane. Imana yamye ihana. Imana rero naho ihana ifise ikigongwe kidashira, ikigongwe cyayo cyamaho. Turavye no mu gihe cya bene Israeli, igihe cyaba Yeremiya, naho nyene bavuga yuko igihugu ca nta butungane bwavugwa, bari bahindukirira igigwamana, nta muntu yakunda uwundi. Imana yabaha igihano iti mwese muzokwangara mubabaja, ati iki gihugu cyanyu kizoba nk'ubugaragwa ntikimere. Mugabo iravuga iti muzoba abaja, imyaka 70 niyahera nzobagarukira nsubire ndabagira abantu. Uburundi rero Imana yaramaze guheza igihano. Uburundi bwarugururiwe, Uburundi bwaramaze kugururirwa. Ubu ntitukiri mu bihano, twarabohotse. Ibicumuro twakoze Imana yaramaze kuduharira. Erega mushatse mwobibona, mu myaka yahera mu kiringo nk'iki muribuka inzara yari ihari. None ubu ko turima bikamera, ku kwezi tukubona tuzi ingene hahora haba hari inzara, mugo hakaba hari agahimbo, abantu baterana ivyo kurya. Unarasanze ahantu banikiye ibigori ku mbuga, ntivyo bigori nibihitira, bati nivyo mu mwonga. Kera twabimarira mu mwonga kuko inzara yaba yadufashe. Ibyo byose n'ibintu Imana ikora, n'ibimenyetso vyerekana ko Imana yamaze kutubohora, iratugirira ikigongwe. Kugira rero Imana igira ikigongwe, iraca mu nzira, kandi inzira nazo nyene zitoroshe. Kubera iki? Imana ikorana n'abahizi gusa.
hariho ibyago ubona ukabona ko ari wowe wavyikwegeye, muga mu kubivamwo iraraba ubuhizi bwawe. Nico gituma ibohorwa ry'Uburundi Imana ratoye mu Barundi nyene abo yegeranya kugira ngo abaribo bafata ingingo yo kugaruka ku Mana. Nimwibuke mu 1994 abakozi b'Imana baricaye baravuga bati ibara riraguye, abantu b'Imana baroyehe. Imana hajyari kuradushira mu rusyo kugira ngo tuvemwe abantu izure cya gihugu isubire kuba igihugu ciza cyane, igihugu c'amata n'ubuki. Ubutumwa bwa mbere murumva ko abakozi b'Imana batanguye bidodomba bati abantu b'Imana baroyehe. Bari babonye igajari ijwi ririko riravuga yuko ati abantu b'Imana bakiri mu Burundi, ko bakwiye kugaruka mu Burundi bakaboneka ko ari abantu b'Imana. Bukeye kabiri mu 1998 mpiriwe mpishije ubwo butumwa kuko bwahawe jewe nyene. Narindi mu gihugu ca Tanzania haraza umukozi w'Imana aravuga ati Uburundi bugiye kuronka amahoro, mugabo kugira buronke amahoro butegereza gutwagwa n'indongozi zemera Imana zikayisenga. Ico gihe twese twari mu bintazi, nta warazi yo bizotumutwe. Umugambwe CNDD-FDD nta muntu n'umwe ashobora kuvuga ngo nije nawushizeho. Nta n'umwe arashobora kuvuga ati nije nicaye ndiyumvira nsanga harakwiye umugambwe CNDD-FDD. Imana yonyene yaregeranije Abarundi ibashira hamwe, baca bavuga ururimi rumwe bava mu ntara zose z'igihugu. Hajya Imana aritanguye kuzura Uburundi, imaze kubona ko bagiye hamwe irabazanira ubwo butumwa yuko Burundi buzokira ari uko indongozi ari zemera Imana. Narasubiye ndasoma mu ijambo ry'Imana, ndabona hamwe sebukwe wa Musa yariko aramubwira ati wewe ntiwo bishobora uri umwe, wewe ujejwe kuvuga ivy'Imana ivuga kuri rihanga, ujejwe kwerekana inzira, ujejwe kwerekana ibikorwa vyokorwa n'ingingo zokurikizwa. Na ivyo bindi bito bito nutore muri aba bakurambere, abantu bubaha Imana bimvuga kuri batarya ibiturire, abari bugena batware imigwi n'imigwi. Natwe ngaha igihugu kiri mu nzira yo gutoha, dutegereza kugira indongozi zikunda Imana, indongozi zimvuga kuri zikunda ubutungane, indongozi zitaryaryanya, indongozi zitarya ibiturire. Bitaruko indongozi ikora nabi ikwegera umuvumo mwihanga. Nico gituma iyo dukoranye tuba tuje guhanurana, twigisha ico twokora. Ibi byose ni mu nzira Imana iza iratwereka. Murumva ko 1998 twararose ubwo butumwa, nta warazi niyo bija. Ariko mu 2002 mu kwezi nk'uku itariki nk'izi nyene niho abagumyabanga mu ikoraniro ryabo baja hamwe. Jewe ncumugane nk'uwuzi kuko nanje narimwo mu mugwi wari ubijejwe, nije nari ndawurongoye wari ujeje gutegura iryo koraniro kaminuza. Twebwe mu mugwi ico twari twavuze, twari twasavye ikoraniro kaminuza ryo kwemeza ko indongozi zose ya kuturongora mu muhari CNDD-FDD itegerezwa kubanza kurahira ifise igitabo c'ijambo ry'Imana. Ico gihe twaravuga tuti kugira niyahemuka azosiga amaso y'abantu ntazosiga amaso y'Imana. Vyerekana yuko hariho ijwi ry'Imana ririko riratubwira ico twokora. Mu mugwi turabivuga tuti azobanza arahire, kumva rero hacaza ukantu ngo niyahemuka azosiga amaso y'abantu ntazosiga amaso y'Imana. Biri nico bivuga. Iyo ndiko ndasubira inyuma ndanezerwa nk'ubu ndiko ndabivuga turi kumwe n'icabona kuko uwo mugwi ntitwarenga batatu. None umukuru nyeniteka umukuru w'inama nshinga amateka ari hajya
muri abo batatu twari abo babiri, uwa gatatu ntiyashoboye gushika ngaha mugaracariho nawe. Dushitse mu ikoraniro kaminuza, abagumya banga bari mu ikoraniro kaminuza ahubwo baciye bashigikira iyo ngingo bavuga bati ntitugarukirizaho, twemeze yuko Imana ari ifise ikibanza ca mbere mu mugambwe CNDD-FDD. Haleluya! Kuva uwo munsi Imana yaciye isasigwa indava mu mugambwe CNDD-FDD. Ntivyahereye aho Imana yacitagwa kutwiyereka. Guhera ico gihe nyene bari barankiye umuhari CNDD-FDD kuja mu biganiro vy'amahoro, kuko Imana yarizi neza yuko ibyabaye mu Burundi bizohe atawatsinze uwundi, huwo twari mu gihano c'Imana. Twese twaracumuye, twese twaracumuye, twari mu gihano c'Imana. Nico gituma atanumwe yategeza gutsinda uwundi. Imana yazanye impore ngo nta kitazomwumvira avuze, naho yoba ari amasege yangana gute, vyose Yesu azobizibiza. Ati hora cereza. Imana yarizi ingeri zoheza iyo ngwano. Guhera tuyisasiye indava tukavuga ko ari ikibazo ca mbere, twagiye twumva baduhamagara ngo tuje mu biganiro. Bari baratwankiye. Erega jewe no kubipfungirwa nari narabipfungiwe. Tugiye kuvumba ibiganiro baradupfunga, baranka ko umuhari CNDD-FDD tuja mu biganiro. Ariko tumaze gushira Imana imbere, ubwo nyene Imana yaciye yugurura duca tuja mu biganiro. Uretse no muri ivyo biganiro habereye igitangaza gikomeye cyane. Umuntu atoreka gushingira intahe kugira mwumve yuko ibyacu biri mu Imana. Kera tutaramenya Imana twavuga ngo birikora, ngo ibyacu birikora. Mugabo twaramenye ko ari Imana yabikora. Iyo nzira yose ni Imana yakora. Dushitseyo twavuye gutangura ibiganiro, dusanga umugwi waserukiye inzego z'igihugu uca wicamwo kubiri. Bamwe bashigikira twebwe, kandi abadushigikiye nibo twahora tugwana nyene, kuko muri bo harimo umukuru w'abasaze Sheka acavuga ati jewe ngiye gushigikira CNDD-FDD. Nigitangaza cabaye, ni wiyumvira bari kudushigikira so badushigikiye. Mugabo uwo wundi abakurambere barazi wahora avuga ngo mubumba tumena. Babwira Frodebo ngo mubumba tumena. Urya nyene yavuze ngo mubumba tumena, niwe yaje gushigikira CNDD-FDD turi mu biganiro. Ico tuvuze cyose aracavuga ngo je shigikiye igicimviro ca CNDD-FDD. Ico cabaye igitangaza gikomeye. Bukeye kabiri Imana iravuga iti humure amahoro mu Burundi. Mu 2023 haba haragiye amasezerano y'amahoro, abarundi bose atanumwe avuyemwo tuja mu mpore. Imana ikora ico gitangaza, dutangura kubaka Uburundi. Igihe umuhari CNDD-FDD wahinduka umugambwe, kandi naho nyene ni je nari ndongoye umugwi wategura iryo koraniro kaminuza ryo guhindura umuhari umugambwe, naho nyene twace dushimikira kuri ya ngingo nyene. Nuno musi niyo ngingo ya mbere igenga amategeko ntunganya mugambwe wa CNDD-FDD, niyo ngingo ya mbere. Aha rero mubonye umugambwe CNDD-FDD ushitse ku rwego nkuru, ihagaze ku mugabo akomeye. Duhagaze ku mugabo akomeye, duhagaze ubwishitsi. Bukeye kabiri ukubera uwo mugambwe CNDD-FDD abarundi bace bawuja inyuma bawuhunda amajwi, mukazobona abantu barenga batatu bahurije ku kintu kimwe. Muzomenye ko Imana irimwo, kandi murabizi ko vyanditswe ngo aho babiri canke batatu bazoba bakoraniye bakavuga rumwe, Imana izoba iri hagati yabo. Kandi ngo aho babiri canke batatu bazoba bakoraniye, ngo ico bazosaba cose kizobabera uko. Abarundi bace batangura guhundara kuri uwo mugambwe CNDD-FDD, gushikaho noneho abarundi bose bashira mu ibwirizwa shingiro yuko Imana ariyo ifise ikibanza ca mbere muri iki gihugu cacu. Tuba tugarutse kuri wa muzi w'Uburundi, aho kuva kera narindi Imana ari imwe rudende dusenga, kandi ariyo yari ifise ikibanza uko Imana yamye ari rurema itanga inka n'ibibondo. Mwibwirizwa shingiro rero abarundi bose
bagiye gushyiramo iyo ngingo y'uko Imana ari ifise ikibazo cya mbere muri iki gihugu cyacu. Kuva uwo munsi nimwamubona neza kuva mu 2018 uko bukeye uko bwije niko igihugu cy'u Burundi gihinduka. Muze muraraba igihugu kigenda kirahinduka kuva mu 2018 kubera Imana yahawe ikibanza cya mbere muri iki gihugu. None nimurabe rero aho tugeze uno munsi. Aha twokwigana ibimaze gukogwa kuva mu 2018. Ico mubona coco cya mbere nuko mubona no mu maso abarundi bamaze guhinduka. Abarundi uno munsi bariko barubaka utuzu twiza babe heza. Abarundi barimbura ibigega bikuzura. Ibi byose ni kimenyetso abarundi bari mu mahoro. Twarababwiye tuti ubu Burundi buracungerewe, Imana irabucungereye. Ibi byose ni ibimenyetso byerekana ko turi kumwe n'Imana. Umuntu rero akora ibiteye kubiri n'ijambo ry'Imana, akora ibiteye kubiri n'ingingo z'Imana, amenye ko aba ariko adukwegera umuvumo. Ibino bibwira cyane cyane indongozi, mwebwe ndongozi, kuko ni mwebwe na Yesu Kristo yavuze ati ni mwebwe muco w'isi. Yari kwabwira abigishwa biwe kuko yarazi yuko ejo azogenda bakaba aribo basigara baramurikira eklezia, bazosigara baramurikira abene gihugu. Muri umuco rero mwebwe ndongozi ni mwe muco. Mbega abandi bariko barabona uwo muco? Ubwo ntawe bahaye umuco aho kuwatsa gwa ushira habona akaja kunyegeza ahubwo akaguma ari mu muzimiza. None indongozi y'umuzimiza boyikurikira gute? Indongozi y'impumyi boyikurikira gute? Tubanze tumve yuko turi mu gihugu cy'Imana kandi Imana ari iturereka. Ivyo twonona Imana yoyo iravyandika mu gitabo cyayo. Mwebwe ndongozi, Yesu yavuze ati ni mwebwe munyu w'isi. Ni mwebwe munyu. Mbega none umunyu utakigira uburyohe bavuze ko urubanza ruruhe? Nuko bawushiburira hanze abantu bakihonyorera bihonyangira bigira. Indongozi idashobora kuba akanovera mu bene gihugu, mu gihugu cy'Imana, yumve neza yuko aba ari uwo gushiburirwa hanze hanyuma abantu bakihonyangira. Ndongozi mwe muvyumva. Igituma twavuze ko iyi minsi 3 tugiye kwiga kuri iri jambo ry'urufatiro kw'indongozi zitegerezwa kubiza akarorero. Mwebwe mumenye ko muri rihanga ry'Imana, Imana yarabaragije iri hanga, ni mwebwe muriragiye. Mu gihe cya Yeremiya indongozi zarabaye mbi. Musomye mu gitabo cya Ezekiyeli aho bavuga neza ngo mwabungere babimwe mwiragiraho kuragira intama zanje, muzirya ibinure mukazikura kw'inshato. Imana irivugira iti nzoza kubahana nizanira abandi bungere beza. Aho indongozi rero mwe muvyumva neza, igihugu ari icy'Imana, mukabandanya muri izo nzira, Imana mumenye yuko itazobifata uko, izomenya iki bakorera. Kuko ihanga ryayo intama z'Imana, Imana nishobora kwemera yuko zimererwa nabi zicurwa bufuni na buhoro. Indongozi mwe muvyumva, ni mwebwe muri umunyu muteza kuzana kanovera mu bene gihugu. Mbega indongozi y'impumyi atacishoboye abandi boyikurikira gute ngo bose bohava bagwa mu kinogo? Hariho ijambo umukozi w'Imana yejeje kuvuga, ariko aravuga ati yabajewe ngo nokoze bigashimwa, ngo none ryaramuboshe ngo ntakija muri ivyo vy'ibiti. Mugaragira ndamukebere ikintu kimwe. Icambere rijya jambo yavuze ngo wompa akazi, nabanza arifute mu mutwe arifutishe n'indongozi zose, nta numwe ngari ku kazi. Indongozi n'umusuku, indongozi s'umunyakazi. Iyo ubaye umunyakazi w'umucangero, umucangero ni warya ibiturire. Indongozi sha ivuga ko yagiye ku kazi, yarose akazi, nibirava mu hakiri kare kuko izo bayerekanye ko ari umucangero. Bakozi b'Imana, muri izo ndongozi zivugwa namwe murimwo.
kuko namwe murafise abo murongoye. Dutegerezwa kubona ko mw'ishengero bajya wewe wajejwe kurongora, dutegerezwa kubona bafise ubuzima bwiza. Ntimwishinge rero murya amashikanwa yabo, kuko ajya amashikanwa n'ay'Imana. Mubimenye, kuko hariho n'abakozi b'Imana bahungiye mu mashengero kugira ngo barya bene gihugu. Bariho. So kurya amashikanwa rajya amashikanwa n'ay'Imana, nayo gufasha imfuvyi n'abapfakazi, sayo kugaburira pasitori. Arafise umuryango, arafise umugore n'abana, barashobora gukora. Tuvyumve neza, iyo umuntu wese afise icarongoye, ategereza kubona ko abarongoye bafise ubuzima. Hari abagira imigambwe kugira ngo gusa barondere ingazi bashikana ku biti vyabo, batagira imigambwe kugira bateze imbere igihugu. Niba abantu uzokumva ngo abanywanyi banje nkuko umenga ni ibintu biri mu mupfukiwe, ngo banyivye abanywanyi ni gwawe. Nagira umugambwe washize abantu hamwe bavuga ururimi rumwe kugira mwigire inama ingene mushobora gutera imbere, mugateza imbere n'igihugu. Umunyamugambwe abanyamugambwe biwe arabakene, uwo ntakwiye gukora umugambwe. Ni umunyepolitike ntabakiri indongozi. Umunyepolitike n'indongozi tubitandukanye. Umunyepolitike wewe yibonera inyungu ziwe, mu gihe indongozi ibona inyungu z'abarongoye. Uwo rero tubona yuko atabuzima bafise abarongoye, duca tumenya ko uwo n'umunyepolitike, n'umuryi, si ndongozi. Mu vyumva ufise ishengero amenye ko ari ndongozi. Umukuru wa paruwase, patiri mukuru wa paruwase amenye ko ari ndongozi. Mbega iparuwase yawe bafise ubuzima. Ubwo ntibabwira gusa ngo ku munsi wa kangahe muratondana amasuka kurima iwanje, kurima ku iparuwase, muko utababwiye ko bakwiye kurima iwabo. Turiko turavuga indongozi ko ziba karorero. Wewe ukaba uri shehe, tanga urukore hanyuma aburongoye babukubone ico uriko urakora. Kuko kwemera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Nta numwe ari ngaha kwisi kugira agagume yicaye arye yicaye. Aha turi kwisi kugira ngo tubandanyirema, duhindure iyisi. Aha ntihabuze umuntu yize y'amashuri wa wundi yavuga, mugabo gushika ubu adashoboye kwiha, batamuhaye mu ntoki. Ayo mashuri yize n'ay'imfa gusa. Mumenye yuko Imana mu kukurema yakuremanye ubwenge, iguha n'ubutumwa. Ubu turi mw'isi y'Imana, turi mu gihugu c'Imana, abantu n'ab'Imana, twebwe indongozi turi abatumwa b'Imana. Nico gituma mu Baroma bivuga neza yuko indongozi n'umukozi w'Imana, kuko turi mu murima w'Imana. Mumenye yuko ko mufata nabi abene gihugu murongoye, niko n'Imana iri kwirabona kuri kufata nabi abantu bayo. Umuntu rero wese Imana yamuremye kugira abandanyirema. Abandanyirema. Aha hariho vyinshi biriho muga tutarabona kubera tutarakanwa ngo tubwire Imana umaze guhindura iki muri iyi si. Uno munsi wocu uja ku Mana, ubu nyene wotanga raporo yihe ko abandanije irema. Uzovuga ngo nari pasitori, ihe bambewe. Vuga muri mission Imana yaguhaye. Mutegere neza ubutumwa Imana yahaye umuntu wese kwisi. Tubutegere dusubire mu gitabo cy'Itanguriro. Ubwa mbere Imana yamuhaye ubutumwa bwo kurondoka no kuzuza isi kugira ntayigira akamanyu k'isi kazosigara katagira umugaba. Erega tuvuze ngo murondoke mwuzure isi, hariho abazi ko ari kuvyara gusa. Uwuvyaye umenye ko afise icaje gukora kw'isi, ukazovyara badashoboye gukora ikintu na kimwe, babura naho bakorera, haryo igihugu bucishe. Dutegerezwa kugira ntagira agace k'igihugu na kamwe katagira umugaba, ukagaba. Kuko Imana araduhaye ubwo butumwa bwo kuzura isi ngo duce tugaba, tuyigabe. Mbega wewe impande yawe urahagaba? Mwese rero ahamugira mwumve ko muri ndongozi, kuko nawe urarongoye aho uhagaze. Mbega uhagaze hari urutonde, hari amahoro. Kuko umwe wese ahamagarirwa gukora igikorwa c'Imana, kugaba, mukababwiriza. Uhuye n'ibintu bitari ku rutonde ukabitondesha, udashoboye kubitondesha ntuburi mu mugambi w'Imana.
ukazoba ahari umwanda mu mayarara, umenye kutari mu mugambi w'Imana, kuko Imana ivuga iti gira isuku kugira ntimugware ntimwiyahure. Imana ntiyemera umunuko. Imana yabahaye kurondoka, kugaba. Ikigira gatatu, kurima. Uyu murima Imana yaduhaye kuwurima kugira ngo turonke ivyo dufungura. Aha hariho abantu biyicariye gusa, usigara zaravuga ngo kwa nakabahisha sangapi ngo nce njayo. Ntibariho birirwa bicaye ku marigara atarakimwe ariko barakora. Abo ntibari mu murima w'Imana, kuko Imana yatubwiye ati uwurime wongere uwuzigame. Iyo ni ubutumwa bugira kane, kuzigama. Mbega none bane ba mama, ubwo turiko turazigama ubu Burundi bwacu Imana yaturemeye? Tubimenye rero kuva ubu yuko ubu Burundi n'umurima w'Imana yatugabiye, mugabo iki dutuma ko dutegerezwa kubandanyirema, duhindure iyi si. Indongozi rero ni mwebwe muje imbere, kuko nimwe mwitwa ko mukanurira abandi, nimwe muri mboneza. Mu gihe rero mudashoboye gukora ikintu na kimwe, n'abene gihugu ntacyo bazokora, kazoba kabaye. None rero tumenye yuko mu vyigwa vy'iyi minsi 3 ni cigwa cyo kumva uburongozi. Tubitegere kandi tubitegere mu ijambo ry'Imana, tuzi yuko naho winyegeza hehe, emwe umukuru w'igihugu uzomwinyegeza, hanyuma utobanganye ivyo utobanganya, mugabo umenye ko ijisho ry'Imana ryo niho riri. Jewe ndi umutumwa w'Imana, yantumye ngo ndongore irihanga, mugabo ihanga ni ry'Imana. Uvuze rero ngo winyegeje jewe, ntuba winyegeje jewe, winyegeje uwantumye. None abarundi mugiye hamwe mwese mukatora, mwari muzi si Imana ibitoye? Hariho ibimenyetso vyinshi vyerekana ko Imana turi kumwe. Kubona abarundi bose bahundara ku mugambwe umwe, bati twe duhundaye ku mugambi umwe, hajya harimo ukuboko kw'Imana. Birerekana yuko ubu abarundi twese turi abana b'Imana, turi abana b'Imana. None rero ko twamaze kuba abana b'Imana, indongozi nizibimenye yuko zitegerezwa kumurikira abana b'Imana, zitegerezwa kuzana kanovera kubuntu mu bana b'Imana. Uwufata minenegwe iryo jambo n'umuntu utaremera yuko uburundi Imana yamaze kuhafata icicaro. Yarafashe icicaro kandi yadukoreye vyinshi, twese mbere hari n'ivyo yakoze tutabisavye, ni vyinshi. Uravye ingene iriko iratwereka, ejo tuzoronka umwanya wo kwiga, twige neza. Ni kubera iki tutariko turahindura Burundi? Ubwo bunebwe buvahe? Mbega uko kwigira umucangero bivahe? Mugaraganda abwire, biva kuri ya Satani yari yaraboshe Burundi, ya daimoni yari yaraboshe Burundi, mugakuba Burundi bwabohotse. Natwe rero duca dufata ingingo dukurikije ibihe tugezemwo. Ubu turi mu bihe vyiza, tumenye ko ubu turagiriye Imana. Indongozi kindi zofata ku muzirikanyi nuko abo zirongoye atari ntama. Hamwe sabarongowe ntimuri ntama, muri abantu bafise ubutumwa bwo gukora. Mukeneye indongozi gusa zibaje imbere, zikabaha akarorero, zikabereka ivyo mukora. Nico gituma aha twese uko tuzoba turi ngaha, noneho mwana vyumvise ko bavuga ati n'imisore hajya ujya murongo ntimwawuhereye heza. Iyo muhera hariya kuri 6 ngo n'imisore muyihanure kugira ngo igire inyifato nziza, mwebwe namwe muyibera akarorero. Imbonera kure muravyumvise nkaho aha mwaje kwiga, ejo tuzokwiga, kuko namwe dutegeza kubabwira mubone iyo muriko muraja. Imisore n'inkumi, rugwaruka, mwese dutegeza kubigisha mubone ico gihugu c'amata n'ubuki Imana yatugeneye n'ingene tucubaka. Ko Imana rero yamaze kudushira mu cari kimwe, tukaba tunezerewe tuyaga ivyiza imaze kudukorera. Burya ndabwire turakwiye gushinga intahe.
nko kwiyumvira mu kwa mbere nk'uko ingene byari bimeze, twarahuye n'ibiteye ubwoba. Mugabo Imana yagumye ivuga iti remesha abo bantu ubabwire ko ari hondi. Uburundi buracunzwe, Uburundi nico ituma tubabwira ko ari igihugu cy'amahoro. Buracunzwe n'igihugu cy'Imana. Hajya umwasa arashobora kuza kuraba, abonye umusoda umwe akamubonamwo umuriyoni w'abasoda. Uburundi buracunzwe, ntihagire umuntu azosubira kugira ubwoba turi mu gihugu cy'Imana. Aha ndabivuze ukamenga ntimuvyumva neza. Murazobaza umuvugishwa Elize bari bamuzungurutse. Gehazi umufasha wiwe araraba ati turapfuye karabaye. Yatavuga ngo mbe ntivyoshika ko twokwishikana. Erega nivyo yamuhanura ati dushaka twishikane ko twaneshejwe raba baduciga nini. Elize aravuga ati mana ubwo niwo mugurura amaso akabona ivyo mbona, kuko yaramubwira ati abo turi kumwe baruta kure abo mubona duhanganye. Mugaranka kuvyumva ahava aramwugurura amaso. Niho yagiye kubona abo bari kumwe bariko baragwana aribo benshi. Nico twandababwira aha mu Burundi ingabo zihagarariye Burundi mutabona ziruta inshuro 50 ku barundi bose. Burundi buracunzwe. Mugane mwibuka ingene hari habarundi bagize ubwoba kubera ukwemera guke. Mugana arababwiye nti ni mureme Uburundi buracunzwe. Uburundi buracunzwe. Ariko burya Imana byose bireka ngo bibe kugira ngo ukwemera kwanyu gukomere. Yeriko cyari gisagara cyari gikomeye cyane, mugabo bagifashe batagwanye. Hageze ko baja ku rugamba, Yosuwa yagiye abona umusoda mwiza ari ku ndogobwe ati wewe uri muwe turi kumwe cyanye uri muwe tugwana. Ati je nazanye inteko z'Imana. Bene Israeli barazibona ntazo babona, mugabo babonye bya bibambazi bya Yeriko bisenyagurika gusa. Ninde ariko arabisenyura? Za ngabo z'Imana. Abarundi ni mureme Uburundi buracunzwe. Uburundi buracunzwe. Ntihagire usubira kugira ubwoba. Twarabonye ko abanyabwoba barusha Gehazi. Twarabonye n'abahatse kwishikana. Twarababonye abataye ubwoko, twarababonye abavuga ngo umukuru w'igihugu ngo mbega none nkuba ariko akora iki. Kumwe babwira Musa ngo nkubu uri gukora iki. Nawe ati nimurindire gusa muraza kubona kumiza Imana iza kwikorera. Imana ica ikiyagamo kabiri ikavuga iti mwebwe jabuka namwe herayo. Imana irazi ingene ikora, irakomantaza imitima y'ababisha kugira ngo bakunde bite mu mutego bahonereyo. Imana irazi komantaza umutima w'umubisha. Nico gituma muzobona ababisha bama bashaka gusomborotsa intambara batari buneshe. Barayisomborotsa kubera Imana ikomantaza umutima wabo. Itubwo ubisha bwawe ngira ndaguhane. Bakaja gusomborotsa intambara batanesha. Kubera ntibaba bari kumwe n'Imana. Rero barundi bene wacu tuvyumve neza, tubitegere yuko iri hanga ni iry'Imana, turagiriye Imana, dukora ivyo dukora byose tuzi ko Imana iri ngaha hejuru yacu. No mu kanya gaheze murabibonye ciye bivuga ko turi kumwe. Mu misa mwabonye gute? Imisa inkuka y'imisa yapfuye ishitse ku musozo, Imana iti ngira ndabereke ko turi kumwe nanje ndabihezagiye. Raba akayaga turimo. Ntabari birutse mu kanya. Hajya ntimwamenye ivyo ari byo. Ntimwamenye ivyo ari byo. Hajya Imana ariko iravuga iti turi kumwe akira umuhezagiro. None rero ko Imana yaduhezagiye harageze ko natwe tuyitambira, duhamagara abamarayika baze dutambire hamwe, dutambe n'Imana ivyumve. Naho muri aho menga ntihagutse, burya no mu mutima harashobora gutamba, muga mwese twumve yuko twese turiko turatambira Imana.
warakoze mwanyi ndagushimiye kubwiza bwawe ndagushimiye nahuze nawe mwami ndagushimiye nakuye ubwatsi ndagushimiye. Avez-vous l'impression d'explorer le monde? Holy Travel and Job Connect Agency facilite et sécurise votre voyage. Agence de confiance basée à Bujumbura, avec des branches à Gitega et Roumongue, nous sommes spécialisés dans la vente de billets d'avion vers toutes les destinations, l'assistance complète pour l'obtention de visa de visite, et spécialement pour Dubaï, le permis de travail et le visa de travail. Votre projet commence ici. Confiez-nous vos ambitions, nous nous occupons du reste. Holy Travel and Job Connect Agency pour un monde sans frontières. Contact pour informations ou affaires. Téléphone +257 67 88 0 251 +257 64 37 32 56 ou bien sur notre adresse email holytravelagency8@gmail.com ou nous visiter à l'adresse Avenue de l'Université, Hôtel de Ville, numéro 12, Bujumbura.